twabonye rero mu murongo w'icumi havuga amajambo umumarayika yababwiye, ababwira ngo umumarayika arababwira ati ntaco mutinya, umve ndababarira ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza kenshi kazoba ku bwoko bwanyu bwose. Imana yacu nihimbazwe. Nta n'amajambo twabonye umumarayika yababwiye agomba kubahumuriza, kuko bari bafise ubwoba butewe nuko babonye umumarayika, kandi basanzwe bafise ibintu basanzwe bazi biranga umumarayika iyo aje mw'isi, ko ashobora kuba aje guhana ibitagenda neza. Aca ababwira ngo ubutumwa mbazaniye jewe umumarayika nkuye mw'ijuru iri joro. Kino gicugu ni igicugu gisumba ibindi bicugu byose mwabonye. Iri joro ni ijoro risumba ayandi majoro yose mwabonye. Yemwe mwabungere mwe mubayeho muri ubwo buzima mubona umengo bizoherera ngaho, mubona umengo ntibizokunda, mubona umengo ntibizocamwo, mubona umengo murihebye, murabo kwiheba, murabo kwitwa intabwa. Ariko mbazaniye ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza, mbazaniye ubutumwa bubasha kuzana akanyamuneza ahatagira akanyamuneza. Ubuzima bumaze n'iminsi n'ubuzima butarimwo akanyamuneza, ubuzima bumaze n'iminsi n'ubuzima bwuzuyemwo umubabaro, ubuzima bumaze n'iminsi n'ubuzima bwuzuyemwo amarira, ubuzima bumaze n'iminsi yemwe mwabungeremwe n'ubuzima bwuzuyemwo amadeception. Kumbure bamwe murakora ariko ntimuhembwe, kumbure bamwe murakora bakavuga ngo mwakoreye inkorofani, mwakoreye ubusa nk'inkorofani. Kumbure bamwe murakora bakavuga ngo yakoreye zabera, kumbure bamwe murakora mugabo mukarenganywa. Imana yacu nidutabare. Amasezerano muba mufitanye n'abakoresha banyu ugasanga ntibayubaha. Nimba bari bavuze ko ku mwaka muzohembwa kumbure intama zingahe, ugasanga umwaka uraheze ntibabahembye, musa n'abakoreye ubusa, mubandanije mukorera ubusa nyine. Ariko umve ubutumwa mbazaniye, yemwe bantu muri ibyo bihe bigoye, yemwe bantu muri ibyo bihe by'umubabaro, jewe umumarayika numwe n'Imana ngo mbazanire ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza kazobabako n'ubwoko bwanyu bwose. Ubu butumwa mbazaniye bunyegejwemwo akanyamuneza kazoba kuri mwebwe, kongere kaba no ku miryango yanyu. Birashoboka yuko atakazoza keza mwebwe ubwanyu mubona ku buzima bwanyu no ku buzima bw'imiryango yanyu n'ubwoko bwanyu bwose, ariko mbazaniye ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza kazobabako mwebwe ubwanyu hamwe n'ubwoko bwanyu bwose. Imana yacu nishimwe. Ubu butumwa bunyegejwemo ibyishimo, ubu butumwa bunyegejwemo akanyamuneza, ubu butumwa bunyegejwemo umunezero. Ubu butumwa ni ubutumwa buhanagura amarira uwari amaze iminsi arira. Ubu butumwa ni ubutumwa burimo ibyishimo. Ubu butumwa ni ubutumwa busubiza ubugingo ahantu hatagira ubugingo. Ubu butumwa ni ubutumwa buzima. Ubu butumwa si ubutumwa bw'iterabwoba. Mumenyere ko umengo tuza n'ubutumwa bw'iterabwoba, ariko uyu munsi hoho sinzanywe n'ubutumwa buca ivutu, ariko nzanwe n'ubutumwa bw'akanyamuneza. Imana yacu nihimbaza. Ubwo butumwa nabwo bavuga ngo umve umukiza abavuke mu gisagara ca Dawidi. Iri joro nyene umukiza yavutse mu gisagara ca Dawidi, kandi uwo mukiza niwe Kristo umwami, wa wundi yari yarahanuwe niwe yavutse. None rero nikimenyamenya mugende muraza gusanga umwana uku ahantu hameze kunuku. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo, cuno munsi tugomba kuba dusa n'abasozera kino kiganiro. Mwamaze kumva ko umumarayika yabwiye abungere ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza.
buno butumwa bwa bino biganiro bya Noheli tumaze iminsi tubashikiriza, murumva ko tutaranabiheza, tugeze hagati na hagati, kino n'ikiganiro cya 6. Buno butumwa ni ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza kuri wowe uri kurakurikirana bino biganiro bya Noheli. Wowe washoboye kubikurikirana, ndizera ntakekeranya ko wumvise ko ari ubutumwa bw'amahoro, ko ari ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza, ko ari ubutumwa bubasha guhindura umuntu kugira ngo uwopfuye urupfu rubi ntaba agipfuye rubi, ahubwo azohabwa ubugingo budashira. Twabibonye mu kiganiro cya mbere ko ijambo rivuga ngo umwizera wese ntazopfe rubi, ariko azohabwe ubugingo budashira. Imana yacu nihimbazwe. Bene data, dutumbereye kuvuga yuko rero ibi biganiro twataziriye ngo ni bya Noheli cyangwa Noheli nziza, ni ibiganiro binyegejwemo ubutumwa bwiza bw'amahoro, ni ibiganiro binyegejwemo ubutumwa bw'akanyamuneza. Niwabyumvira, niwashira mu ngiro ico buno butumwa bwa bino biganiro buvuga, niwakurikirana iyi nzira bino biganiro biguhanura gucamo gukurikirana, ndakubwiza ukuri yuko bino biganiro binyegejwemo ubutumwa bwiza bw'amahoro, ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza kagomba kuzanira amahoro umuntu wese abwizeye. Niwabyizera ibi biganiro biriko birakubwira, niwizera aya majambo, ukizera uyu mwami w'abami yari yaravuzwe ko azovuka agacungura abantu, kandi akaba yaraje akabacungura, niwamwizera, umwizera wese ntazopfa rubi, ahubwo azohabwa ubugingo budashira, kuko bamwakiriye bose abaha gucika abana b'Imana, kandi urupfu nta bubasha ruba rukibafiseko, urupfu nta jambo ruba rukibafiseko, kuko ibya kera biba bishize, baba bacitse icaremwe gishasha. Ubu butumwa rero buvuga kuri Noheli nziza ni ubutumwa bw'akanyamuneza, ni ubutumwa bukubwira yuko hariho uwaje mu isi akavukira mu isi y'imibabaro ku bwawe, kugira ngo agucungurire urupfu rwo ku musaraba, hanyuma ngo nawe usigare igikorwa kimwe cyo kumwizera no kumwakira, maze niwamwizera ukamwakira, aca atuma uronka ubugingo budashira. Imana yacu nihimbazwe. Bene data, abakunzi ba kino kiganiro, umutima w'ubugingo cuno munsi, sinzi ibihe rero urimwo, sinzi uko umeze, sinzi ko wamaze kumwakira, sinzi ko wamaze kumwizera, sinzi ko izi nkuru za Yesu uziha agaciro. Birashoboka yuko umaze iminsi utaziha agaciro, birashoboka ko umaze iminsi utaramwakira, birashoboka ko umaze iminsi mu byaha, birashoboka ko umaze iminsi ubohewe mu byaha by'ubwicanyi, by'ububeshi, byo kurenganya abandi, by'ubusuma, by'ubushakanyi, by'ubusambanyi, by'uburozi, by'ubupfumu, by'ukuraguza. Birashoboka yuko ubohewe mu biyayuramutwe, birashoboka yuko wabaye umuja w'ibyaha, ariko ubu butumwa bukugeze kuno munsi ni ubutumwa bw'amahoro, ni ubutumwa bw'akanyamuneza. Nk'uko twabonye rero bano bungere baciye bavuga bati, buno butumwa nitwokwicara, nitworyama, nitworindira n'umunyana mutoya, ahubwo reka duhaguruke tugende turabe ko ibyo tubwiwe ari ibyo. Imana yacu nihimbazwe. Nawe rero niwahaguruka ugacuhaguruka ukava mu by'urimwo ugaheba iby'urimwo, birumvikana yuko buno butumwa babwumvise nta mwungere n'umwe yari kwemera gusigara ngaha ngo ntaze kuraba ubwo butumwa bw'akanyamuneza. Nca niyumvira ingene basize imikuku yabo yose mu ishamba kubw'umunezero, bakavuga ngo turagiye dushengere uyu mukiza yavutse, bagasiga intunga zabo mu gahinga. Imana yacu nihimbazwe. Bene data, abakunzi ba kino kiganiro, umutima w'ubugingo, nawe ndaguhanurira guheba ibyaha urimwo, ndaguhanurira guheba ingeso mbi urimwo, ndaguhanurira guhinduka, ndaguhanurira kwihana,
kwakira umwami Yesu ngo akubere umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, kandi niwamwakira ucuronka amahoro, ucuronka umunezero. Twabonye ngo ababigisha bano bungere ngo bavuyeyo bahimbaza Imana, bavuye kuraba uyu mukiza yari yavuze. Imana yacu nihimbaza. Nawe niwemera ugahaguruka ugaheba ibyo urimwo, ugaheba ibyo umazemo iminsi, ukaza gushebera uyu mwami, ukamwakira, ukamubwira ngo mbabarira, maze iminsi mu byaha, maze iminsi nkora ibitaguhimbara, ndakwinginze ngo mbabarire, ndihanye, nanjye ngomba yuko buno butumwa bwiza bw'akanyamuneza bunshika ko bukambako, nanjye nka bumwe mu bantu bari mu mugabane bazohabwa ubugingo budashira. Niwagira gutyo bica bigenda neza, Imana itakugirira neza. None rero nano majambo bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo tuno munsi, urabona ko n'amatara aciye acika, tugomba tubigarukirize ngaha, ariko mugabo ndizera yuko mwamaze kumva ico dutumbereye kuvuga muri kino kiganiro tuno munsi. Nano majambo rero ko turabira hamwe ibyo umumarayika yabwiye abungere, ingene umumarayika yabibareye abungere, kandi tubonye yuko ababungere nabo baciye bagenda kumushengerera. Byumvikana ko bari bamwakiriye, bari bamwemeye, bari bemeye gukora ibyo abipfuza ko Imana yacu nihimbazwe. Rero uri umuhigwe wewe wemeye kwakira umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, kugira ngo akubere umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, utuba muri uno mugabane w'aba bantu bazohabwa ubugingo butazoshira, kuko buno butumwa bwiza bw'akanyamuneza wemeye kubwakira. Dusenga Imana tuzosubira mu kiganiro umutima w'ubugingo cy'ubutaha, aho tuzorabira hamwe rero ingene umumarayika yabwiye abanyabwenge b'inyenyeri iby'aya makuru yuko Yesu yavutse. Mwakoze cyane kutwumviriza, mwakoze cyane kudutega yombi, mwakoze cyane kubana natwe kuva mu ntango ya kino kiganiro gushika aho kigarukiye. Umwami Imana abaho umugisha, abazirikane ko ibyiza, abibahanure ko kugororoka, abagirire neza, abane namwe, ababere inyishu. Mwami Imana turagushimiye cyane bane majambo twumvise muri kino kiganiro. None rero umuntu wese yemeye kwakira buno butumwa bwiza bw'akanyamuneza, turamusengeye nimugize ko imbabazi nk'uko aziyatuye ko, nk'uko azisabye, numubabarire, numweze umutunganye, numugirire neza, nubane nawe, numubere byose muri byose. Buno butumwa bwiza bw'akanyamuneza ko bwakiriye nawe abe mu mugabane w'abantu bamaze kuba barega ibyaha byabo, barindiriye ubugingo budashira. Urakoze kuri Imana, turagushimiye muri byose na hose, n'izina ryawe ryera Kristo Yesu niho tubisabye tubyizeye, amen.